Turabaramukije abakunzi bacu bakaba dukurikirana n'umusi mwiza mushasha Imana yaduhaye yatwongeye kugira ngo tunezererwemwo. N'umusi turi kumwe n'umuntu adasanzwe afise parcours idasanzwe, intahe idasanzwe. Tukagomba tumuhe kaze atwidondore. Kaze. Ego murakoze cyane. Je nitwa Daniel Habonimana. Ndi umupapa, ndubase, mfise abana batatu. Ego Murakoze Daniel Habonimana niwe tugira tuganire, umupapa afise abana batatu. Ubu rero niwe tugira tuganire kandi afise intahe idasanzwe nibaza ko iza kutwigisha. Bwana Daniel, tugwaye kaze utubwire ku muriri intahe yawe imeze gute? Okay, murakoze cyane kuma no mwanya ngo shinga intahe. Kuvuga jewe nitwa Daniel nabibabwiye, ndakijijwe, ndi umukristo. Hanyuma by'ukuri uko nyene mumbona Imana yarankoreye igitangaza. Hari 1996 niho Imana yangirira neza, inyongera iminsi yo kubaho. Iryo joro ndaryibuka, hari ku munsi wa mbere buca ari ku munsi wa kabiri. Muri make nari nsanzwe nkora akazi ko kudaha umugara n'utuboga badaha mw'itanganika. Bakoresha urusenga rw'amaso mato mato. Rero umvikana wari umurovyi. Ego nari umurovyi. Hariho zo terme abana batazitahura. Ico gihe rero bukeye mu gatondo turazinduka na data wacu, tugiye mugabo mu gatondo ngiye kumuhitana, ndamubwira ati yamara jewe mw'iri joro naye ndarota mbona ingoni za kunjya. Data wacu yambwiye ngo none we ntiwizeye Imana? Ndamubwira ati yego ndizeye Imana. Turagenda, tugeze hepfo kwitanganika turaroba, tugurisha amafaranga 350 y'ico gihe. Hanyuma rero niho namubwira ati harageze ko dutaha. Arambwira ati nta kibazo na kimwe, mugabo reka tugende mu mazi turobe, nitukashikaje imbere gatoya tuja tuvamwo dutaha. Ndavuga ati nta kibazo na kimwe. Hanyuma twinjira mu mazi. Rero twinjira mu mazi, wewe ntiyari asanzwe azi koga kandi yari mu mazi menshi cyane. Hanyuma jewe ndamubwira ati wewe kutazi koga reka je mperere mu mazi menshi cyane. Hanyuma wewe akuye ukuguru aho yarari, nanje ngiye aho yarari, nukuvuga numva ingona ifashe kuno kuguru. Numva kuno kuguru kuri mu kanwa kayo. Nibuka ijambo numvise mu mutima, ijambo rivuga ngo urakira ntacuba. Ncangira kwizera ko nza gukira. Iyo ngona rero ikirantwara mu mazi menshi cyane. Yafatiye mu mazi agera hano mu ntege. Hanyuma imaze kuntwara mu mazi menshi cyane, iragerageza gushingagira amenyo yayo hose kuri kuno kuguru no gushika ino. Ku maboko murabona amenyo yayo, naha ku mutima hari amenyo yayo. Twamuranye nk'iminota 50, isaha ibura, turi kumwe nayo mu mazi. Ukiri ngaho nyene tugende kugira ngo bariko baradukurikirana bagira ugutahura. Ingona yagufashe uri mu mazi, ikwega amaguru, donc umva ijya kwibiza munsi cyane. Mwariko muragwana, mwariko muranigana, yaragutwaye itera kwegera munsi, barakubura, byari bimeze gute? Ingona ko yamfasha, numvise ubwa mbere kuno kuguru, uku kuguru kuri mu kanwa kayo. Hanyuma maze kumfata, umvishe ijwi mu mutima rimbwira ko nkira. Cangira kwizera rero ko nkira. Hanyuma nababwiye ko yafatiye ngaho amazi agira nga hano mu ntege. Yaciye inkura ngaho muri ayo mazi, ikintwara mu mazi menshi cyane. Ntashobora kudoza amaboko ngo bari ku musozi bambone. Kandi
nari nkiri mutoya, murabona ko ubu ndi umupapa, ariko nkuze mugabo ico gihe nari mutoya. Warufise imyaka ingahe ga Daniel? Ico gihe nari mfise nk'imyaka 15. 15? Yego, hagati ya 15 na 14. Wari mutoya cyane. Nari mutoya. Ibintu byo kuroba wari wabitanguye ryari? Bwari ubuzima bw'umuryango wari wabitanguye ryari? Ibintu byo kuroba natwe twakoreye ngaho imbo, twe twakoze usanga abo tubana bakora ku kazi ko kudaha umugara. Hanyuma natwe rero kubera amashuri yatunaniye, twebwe twaragiye mu ishuri biranka, catwa muri ubwo buzima rero bwo kurondeza ngo umuntu araho kuntu yoba. Umujene w'imyaka 15 ndakumva. Hanyuma dukomeretse. Hanyuma rero ico gihe imaze kuntwara, niho rero yantwara muri amazi menshi cyane, irashingagira amenyo rero nababwiye ko kuno kuguru kose gushika ku mutima wose aha na ku maboko iranja. Hanyuma rero iminota 50 imaze guhera, icarangarukana muri amazi magufi yamfatiramwe bwa mbere, numva kuno kuboko gushize mu kanwa kayo. Hanyuma nca ndicara mu mazi, yicaye mu mazi rero numva kuno kuboko ikurekuye rero ntanumva ryajwi rimwe ryambwira ko nkira. Numva rero yambwiye ngo ukwita umwibi uze ku musozi. Nca nibira ngenda ku musozi. Yego, Imana rero nyongera iminsi yo kubaho. Daniel, wowe wari usanzwe uzi koga? Yego, ari nsanzwe nzi koga. None umwana yakuriye ngaho kwitanganika. Yego, ni ngombwa. Ntibirinda gusaba amapisine. Yego. Urakoze cyane Daniel, ariko umuntu abyumvise mvume ibintu bisanzwe, yamuriye hanyuma nana iramurekura, ariko numva atari ibintu bisanzwe. Je nagomba mbwire, uwo mwanya yari hejeje kugufata ukuguru, wari ufise ubwenge cyangwa waratakaje ubwenge ntiwamenye ibiriko biraba? Iyo minota mwamaranye murihe? Mwari ndani mu mazi muri ko muragwana cyangwa wari watekereje iragira ivyigomba? Mu bisanzwe umwanya twamaranye canke ico gihe mfata, jewe sinumva ukuntu bisigura kuko biragoye. Jewe ngo nimfashe narabaye nk'umuntu ataye ubwenge nyene. Narataye ubwenge mugabo kandi kwera Imana yari yavuze ko nkira. Nagize kwizera ko Imana yabivuze ibikora. Yego, rero kiruta byose umuntu yogira kwizera. Imana ivuze biraba, itegetse birakomera, birakoreka. Aho turaza kwashika wanagomba. Uvuze uti nasaye n'umuntu ataye ubwenge. Iyo minota mwamaranye we uribuka ivyariko biraba mu mazi canke ivyo vy'ingene yakujanjaga? Urumva ko uvuze ko ngaha kuri poitrine ufise inkovu, ku maguru ufise inkovu, kumbure waherutse utakaza ubwenge hanyuma usura kwibona uri hejuru. Ubwo rugendo rw'indani niko nkene kumenya wari ufise ubwenge, mwaragwanye canke yaratwaye iragira ivyigomba? Mu bisanzwe ingona nta muntu n'umwe agona n'ingona. Ingona bahita muzira kurekura. Urumva igufashe ibigufashe. Nukuvuga jewe Daniel, Imana yanyongeye iminsi yo kubaho, kuba nkiriho n'umugambi w'Imana. Ngona rero uyo mwanya wose twamaranye, jewe sinosigura ahantu narindi Imana ni hasi. Narataye ubwenge, nashize gutora ubwenge. Ico gihe Imana yambwira ko nokoga nkaza ku musozi. Niho rero nabonye kuno kuguru yakuriye iminsi yose y'amano yayiriye, iri gufa ry'umurundi iri hejuru. Yego, nateye ubwenge neza na neza maze gushika ku musozi. Urakoze cyane. Ariko ikindi gitangaza numva, marge uko kuntu wari umeze yakujanjaguye, warashoboye gukubita umwibi uraronka izo nguvu, urakubita umwibi urashika hakurya. Yego, narogeye kuri kuno kuguru nyene kubera kwari gusigaye kuri ryo munsi w'inyuma. Narakogeye ko nyene nkuto mwibi ngenda ku musozi. Gabona ahanini nakoresha kuno kuguru kw'ibubamfu. Niko nogera ko cyane. Okay. Hanyuma je nibaza wumva mwari babiri, nibaza ikigutwara so wanyu mwari kumwe, uwo muntu mu muryango mwari kumwe yarabibonye kwigutwaye? Tata wacu yarabibonye ko intwaye, mugabo ntaco ari gukora kuko ingona igutwaye hamwe no gutabara. Nukuvuga we nibaza ko
nyamba mwarashoboye kuganira mu nyuma akikora bibaye yagize reaction imeze gute yakoze iki data wacu icyo yakoze yaciye yirukanga ku musozi akoma induru abantu baca barashwa baduka na icyo gihe mvuye mu mazi nasanze abantu buzuye ku musenyi yego mbega mu bisanzwe wowe usanzwe uzi ibyo kuroba Daniel nibaza ko ufite amakuru iyi ngo nitwaye umuntu urumva ntawe uza gutabara abantu bariruka nibaza ko ico gukora umuntu ariruka mu bisanzwe ingona igutwaye nta muntu umwe gutabara usibye ko gusa ari Imana gusa yonyine niyo gutabara yego no mu buzima bwawe wari umaze kumva uwundi muntu urumva ko uvuka no mu karere abantu bakora ibyo kuroba gose wari umaze kumva uwundi muntu ingona yatwaye hariho abuzi yoba yarakize canke hariho uzi yoba yarapfuye burundu nyene yishwe n'ingona yego mu karere iwacu ico gihe ingona yari imaze gutwara nk'abantu batatu harimo umubyara wanje umuhungu wo kwa Muyomba iyo twamutoye ingona yaramuriye wese iramumara twawuhambye kino gice cyo haruguru gusa amaguru yose yariye abandi bantu babiri twabatoye nabo barapfuye byo rero ni ubuntu bw'Imana yangiriye uvuga ico gihe vyaba waruza abandi yariye kandi bo yariye bose ntawagarutse oya usibye gusa umuntu umwe yitwa Bidagaraje niwe avuka aho haruguru ku bihara niwe yariye kuko kwanje nawe Imana imwongera iminsi yo kubaho abandi bose nta numwe yakize aracariho ego aracariho nawe ngira Imana izoduha akajya ko kumubona kubona umva ari igitangaza cyane hanyuma ngaho nuko iragutwaye irakugiriye nabi uko kuntu kose urumva ukuguru uvuze ko ahantu wari wababaye cyane hari kuri kuno kuguru kw'iburyo ukuguru kwari gusigaye ku munsi gusa yego no kuri poitrine yakuriye yego hari hamenyo yayo hano nuko hanyuma rero uroze uyisanze ku musozi ibyakurikiye n'ibiki ibyakurikiye maze gushaka umusozi baciye bantwara kwa muganga namaze kwa muganga ko inkuru y'umwana isubiye inyuma ni ukuvuga ngeze kwa muganga anako Imana yambwiye ko nkira ni ukuvuga barashikanye kwa muganga banshikaza muri sale y'indwi muri preshereza aho naraharaye iryo joro mugabo kandi muri za nzozi nari narose mbona ngwariho nyene kwa muganga mugabo ngwariye muri sale 18 ahantu kera bakunda kushira abasazi nari nageze kwagoreza umuntu rero ndota iryo joro ucari ku munsi wa kabiri ndota mbona ngwariye aho hantu ndemvye cyane ni ukuvuga bantwaye kwa muganga rero nari muri sale y'indwi hanyuma bukeye mu gatondo hari umuntu yaragwariye aho hantu nari narose ku ico gitanda nyene nari narose ngwariyeko iryo joro yarayapfuye hanyuma bamukuyeko nanje bashirako ni ukuvuga kwa muganga namazeyo amezi 8 ngwaye navuye kwa muganga ari muzima. Daniel muri za nzozi ndangwa twende bukebuke muri za nzozi wari warose ingona ikujya kandi muri za nzozi wari wabonye ugwariye muri chambre 18 yo kuri Prince Regis yego no kuvuga aho bagutwaye nyene habaye kuri Prince Regis hanyuma umuntu we bagushikanye muri 17 umuntu yaragwariye muri 18 ku bitanda wabonye mu nzozi asharapfa bashobora kwimura gusha muri 18 ego bwa mbere bantwara kwa muganga twaraye muri sale y'indwi hanyuma iryo joro niho umuntu yaragwariye hamwe narose ngwariye jewe ni ukuvuga iryo joro yarayapfuye bamukuye ku buriri aho yararyamye nanje baboshera ko batubwiye ko hari umuntu yarahagwariye yapfuye ya rero je nkamara ko ico gitanda amezi 7-8 uko ndahagwariye Imana rero yangiriye neza ndi muzima yego Daniel kugira ngo Imana iguhe inzozi nkizo ku myaka 15 wari umuntu usanzwe ukijijwe ico gihe wari umuntu usanzwe mufitanye imigenderanire n'Imana
canke n'akabanga Imana nyene yakwibiye? Ico gihe jewe nari umusenzi, narasenga nari umunyakarago, kandi twebwe twarasenga cane by'ukuri Imana ikatwibira amabanga mu nzozi. Ego Imana yabana natwe, ego ibyo byose Imana byambayeko, Imana yari yabinyeretse, yari yabimbikiye. Ego wow, ibitangaza. Ngaho nuko rero uragiye kwa muganga, uratanguye urugendo rwo mu bitaro amezi 8. Urwo rugendo rwari rumeze ga Daniel gute? N'urugendo rutanyoroheye cyane kuko harageze igihe abantu bose bari bangwaje waranka, nsigara nigwaje ndi umwe. Nukuvuga kuva ukwezi kugira 4 abantu bose nta muntu umwe yarakingwaje, naye nigwaje ndi umwe. N'urugendo rwari rugoye cyane, byasabye ko Imana yonyine niyo yantabaye, yabanye nanje muri urwo rugendo. By'ukuri narabonye Imana, ego Imana yarangaburiye, Imana yandiye amafaranga yo kwa muganga. Imana jewe naco Imana narayibonye by'ukuri, yangiriye neza. Abantu barakugwaje baratinda aho baruha, duhora twumva amakankaye abantu bagwaza abantu, ukigira ikibazo abantu bagukunda bose urumva baboza, mugabo ko iminsi cyangwa niko abantu baruha, ukagwara 7, 2, 3, 4 ukwezi kwinjiye 2, 3, 4 abantu bakaruha bagatinda bakagenda mu buzima bwabo. Wewe byagenze gute? Baragusize nyene baragenda kubera mu bisanzwe iyo umuntu agwaye igihe kirekire kwa muganga, bwa mbere nari nkiri umusore, nari umwana w'imyaka 15. Ababyeyi banje twari tubayeho mu buzima butoroshe bwo guhangayika nyene bwo kurondeza. Ababyeyi nabo ari abantu barondeza babarimye. Rero je ahanini nagwajwe n'abagenzi banje kadukunda gitwagendana. Rero abo bagenzi banje harageze igihe barambiwe. Rero nta numwe yansezeye, bagiye batasezeye. Wese yasohoka akagenda. Baragiye agiye batashe muhira ntiyagaruka. Rero mugabo kandi Imana wisangura umwe kwa muganga. Ego ico gihe cyose cy'amezi utagira ukugemurira. Ari umupatiri yakundiye kugemurira abantu kwa muganga, Imana imuhezegire, sinzi ko akiriho. Yaratugemurira mu gatondo. Ngene yitwa canke sinibuka izina ryiwe, bwari papa runini ya grupatiri umuzungu. Yatugemurira mu gatondo ku mugoroba, kandi umuntu by'ukuri yajya warura ushobora kumara. Yego kabisa. Wararura byo ushobora gufungura ubwo nyene ukarana ibyo ufungura mu ijoro. Rero tukaba tubayeho mu buzima nk'ubwo. Imana yaratugemurira, ego ikatugaburira, nta kibazo na kimwe. Navuye kwa muganga meze neza, ego tumenya ko nari ingwara. Nagomba kubaza muri urwo rugendo nyene ko kurivuza, byarigeze Imana yavuga wabigumanye kumuzirikanyi canke yarageze aho yumvira ati je ndabona ko no gupfa nshobora gupfa? Uravye kuguruza uvuyeyo kuri ku munsi, ntigeze wiyumvira uti ngandapfuye ubuzima buraheze? Mu bisanzwe jewe nageze kurema, kuko Imana ivuze irabikora ibyo yavuze. Ni kuvuga jewe nagize kwizera. Musanzwe nivuriza ku kamitiweri, jewe bamvura 3 ku munsi kuri kuno kuguru. Bakuvura 3 ku munsi kandi bamvura neza. Abazungu barankurikirana bakamvura neza, kandi Imana by'ukuri yabanye nanje, yangiriye neza. Harageze igihe rero bamvura 1 ku munsi. Wabonye ukuntu kuguru kumeze, kuguru nyama anako hari ikintu kidasanzwe. Abazungu rero barashamye imiti, inyama zigakura. Kuko inyama ziri kuri kuno kuguru n'izindi nyama shasha zakoze. Ubundi inyama za kera umuntu avukana ingona yaraziriye n'imitsi yarariye n'amana arahengamye. Ico kintu reka tucumve neza vraiment. Nukuvuga ukuguru kose yari yakuriye hasigaye umutsi. Yakuriye ahubwo nuko nambaye ibirato no bereka. Turaza kuraba hanyuma ntacu, kugira ngo abantu bariko badugurikirana babone gute Imana ikora by'ukuri, kandi ko Imana ivuze nkuko babivuze, ivuze irashitsa.
ivuze irashitse kandi iyo yuguruye nta muntu yugara. Nariko ndiyumvira Daniel, imbere urumva wavuze ati twe twaba mu muryango w'abashabitsi mbere nk'abanyarwanda canke abantu birukanga barondeza, ati kandi aho twaronderera hari ikiyaga. Daniel urahagira isanganya, hanyuma mugabe Imana ikugiriye ubuntu, barabonye bariwe n'ingona, bavuze ko na muvyara we mwahanze igice c'umubiri igihimba ca ruguru, abandi barapfuye burundu, wewe urakize kubw'ikintu Imana yavuze. Daniel ugarutse mwagiraniye imigenderanire imeze gute n'ikiyaga? Warasubiyeyo? Mu bisanzwe jewe ikiyaga ubu ndakibona ndagenda gusa nkahagarara kure. Yego. Kera je narakunda koga nkava ngaha nkashika nk'iyo kure ndiko ndogera noga ry'amazi yo hejuru, mugabo kandi ubu kuva ingone ndiye ntasubiyeyo. Oya, naragihevye kabisa, no kuroba narabihevye. Kuvuye kwa muganga mbavuze ngo hari 90 na kangahe? Hari 96 mu kwezi k'umunani itariki 12. Itariki ziri mu mutwe. Yego, hari ku munsi wa kabiri. Ni kuvuga kuva ico gihe uvuye ivyo kuroba waciye ubihagarika? Narabihevye. Yego. Waciye ubandanya ubaho gute ko umva byari gutunze? Mvuye mpevye mu byo kuroba, narakoreye mu isoko ya Bujumbura nkorera umuntu, kandi twari tubanye neza kabisa. Ego twavanye isoko ihiye, cyo turavanye. Rero tumaze kuvana naciye nyungunganya ndagira akabotike, hanyuma ndadandaza n'amashoka yo muri baro, amashoka barangurira mu Kinindo. Rero ubwo nibwo buzima tubayeho bwo guhangayika, bwo kurondeza. Yego. Ya Daniel urakoze cyane, numva intaye yawe ntaye igitangaza. Nagomba mu rugendo rwo kwivuza nabaye abantu bumva ushimira? Mu rugendo rwo kwivuza byo bwa mbere ndashimira cyane leta y'u Burundi, umuvyeyi wacu, kuko harageze igihe amafaranga yo kuriha mbona twebwe nk'umuryango, kubera umuryango nyene twatubayeho ari abantu babiri imizi nyene, amafaranga atari make. Mugabo kandi leta hariho ishirahamwe ryarihira abantu bagwariye kwa muganga. Rero haraje uyu mumama sinkimwibuka, nimba kiriho Imana imuhezagire, aca yibuka umuntu yaragwariye muri salle 18, hari ahagwariye abasazi. Umumama yaraje asanga aho ngwariye, bwa mbere yaraje asanga sindahari, hanyuma aragaruka bukeye aca arambaza ati niwe gwarenga? Ati yego. Arambaza ati wowe ahantu hamaze igihe kingana gute? Ndamubwira ati ahantu ndiko nakwica amezi 8 ndi hano. Ati kandi bagomba kunshora, kandi ndabye amafaranga yo kuriha by'ukuri ntayo. Muribuka wa muntu yaragwariye ku idengeri, Yesu yamubwiye ngo amazi azikurutse sindonka umuntu kunyinikira, kubera yari hamaze igihe kirekire. Rero mama namwiganiye ko ubuzima bwanje bumeze, aca arambaza ati none wewe wivuza gute? Ndamubwira ati je nkoresha akamituweli kabari nyeti n'amafaranga yo kuri kane kamituweli. Umuryango wacu kugiye maze ngana tukaronka. Yarambwiye ati kame, hanyuma nyaka mituweli ndakamuhaye, acambwira ati nyuma y'imisi 3 nzogaruka. Nyuma y'imisi 3 yaragarutse. Mama byukuri ndamushimiye cyane, nimba kiriho atakiriho Imana izimwaruye ko kugororoka. Yaragarutse azanira bodo commande, arambwira ati bo nibagukontrolera niwe uzogenda twayugiye kuriha. Ati kandi nta muntu umwe azo gukora ko uzotaha neza. Aca arambwira ati rundi rukaratasi yamaye nkatasi 2, ati gihe cyose uzogwara niko uzana kwa muganga bazokuvura free kuri gusa. Ego. Rero natashe neza, naragenda kontrosa, abo tukatugwaranye banyita nyumba kumikone namaze igihe kirekire. Baranamerekeza.
kandi goruka atasubigira kabiri kuva ico gihe je sindagwara ingwara injyanaka kwa muganga waratinze uranahera no gutakara gwaratakaye sinigeze sura kwa muganga kabisa gushika n'ubu. Imana itangaza umama ntiwigeze umenya izina ntiwigeze umenya yapfa ntiwigeze umenya ikintu kimwe oya iyo mama kweli kabisa muhezagire amaso yabaye ayo umumarayika Imana yarungitse yego. undi muntu nawe nyene ntakiriho n'umwarimu wo ku rusengero iwacu yitwa Nzigamiye Vincent n'umwarimu yankurikanye cyane kandi nawe yantwaye kwa muganga. Nzigamiye Vincent nawe ntakiriho, Imana ahari ibikorwa yankoreye Imana inkoreye ko kugororoka yego. Abo bantu barakoze, abandi bantu ngomba gushimira cyane n'abantu bangwaje, abantu bangwaje bankurikiranye nabo ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire kandi Imana by'ukuri bagiye neza ibaronshe ikintu cyose bipfuza yego. Ujya mupatiri w'umuzungu vrema yabagemo ajya mupatiri w'umuzungu nimba yagiye mu Butaliyani wabo ebana by'ukuri nawe nyine big up sana. Imana imuhezagire murabe neza kabisa nimba kiriyo Imana imushikane kuco yipfuza yego. Bala hanyuma sinzi ko hari undi muntu wumva gushimira muri urwo rugendo rwo kuva bwize iyo sanganya ku kiyaga. Undi muntu noshimira cyane ndashimiye umupastori wacu yitwa Manirakiza Emmanuel, ni muvyeyi wacu yatureze nawe yaradukurikiranye cyane yarankurikiranye cyane yaransengeye ego. Nawe Imana imuhezagire ego kandi Imana imugirire neza ego. Ndashimiye kandi abantu twagwaranye, hariho umugenzi ava mu Rugombo sinamwibuka izina ryiwe, nawe ndamushimiye cyane. Rimwe na rimwe hari igihe wamugemuriye twasangira twarasangira kabisa ntiyafungura wenyene avuga yarambaza ati wewe warose tukufungura toya ngo dufungure ego. Nawe kandi Imana muhezagire ego. Barabo nuko kuzi niba yari mu bindi ariko ntagomba kutarangiza ntaciye kuri kino kintu. Iyo sanganya urumva ko ubwa mbere wari umuntu afitanye imigendere n'Imana avuze ati je na munyakarago narasenga. Isanganya nk'iyo ga Daniel yakwigishije iki ku Mana? Gisanganya jewe byanyigeze gusenga Imana cyane, biranyigisha ko cyane namanibuka Hezekiya yongeye imyaka 15 yo kubaho, ariko je 15 yararenze kuko kuva 96 gushika ubu ndiko ndakura. Byanyigisha ko Imana ishaka kongera iminsi yo kubaho kugira ngo yikorere. Rero ndiko ndagerageza tumuvuga butumwa mwishengero rya Anglikana naho nta nabivuze ego. Kandi nahora ndongoye korale tundarabona ni korale iri mwishengero rya Anglikana tundarabona icyo ni igikorwa Imana yamaye ico gihe maze gukira. Imana yamaye igikorwa, yamaye intama. Abo bana narinde barongoye kuva 2006 gushika 2025 ego. Kandi by'ukuri nabonye umugisha w'Imana, Imana yabanye nanje muri urwo rugendo ego. Imana ivuze by'ukuri ati ndajana nawe iragushigikira. Bwa buzima bw'akarago nibaza ko utabuhagaritse. Ako karago niho turi hariya ako karago ni byinshi Imana yadukoreye, dufise ntaye nyinshi cyane ego. Ntazo karago n'ibyo Imana yakoze no kuronka abadamu urumva n'abana twaronse abana bigoye cyane ego. Rero ku karago niyo turi n'ubu ego. Imana bananye tugira neza. Uno munsi umuntu ari mu kibazo, hari abagwayi bari mu bitaro, hari abandi bafite ibibazo, umuntu ashobora kuba yihebuye. Urumva nka wewe wagiye ukuguru gusigaye ku mutsi yitaba Imana yari jambo yavuze, yaba umuntu asanzwe ari kwihebura ati ndabona sinzohava. No munsi umuntu ari mu bibazo ga Daniel yihebuye, irihe jambo mubwira? Umuntu ari mu bibazo yihebuye gihe cyamene umubwira no ko yorema akita ku Imana yavuze yavuganye nawe
kuko Imana yavuganye nawe, icyo Imana yavuganye nawe nicyo gikomeye gusumba icyo abantu bamubwiye.